Iwacu Estate. Iwacu Estate. Iwacu Estate. Ubuzima bworoshe gukorera bene gihugu no mwishusho ritangaje ry'igihugu. Isi n'abakungu byabisuzuguye kenshi. Uyu niwe mwanya ngo bamenye ko atagihugu ciza gitangaje nk'Uburundi. Ngizi inyubako z'akaroruhore NBCO ifatikanye na HND tuzane mu gisagara ca Bujumbura. Ivy'Abarundi bose atamwe avuyemo. nta mutunzi nta mukene Twese ni iwacu. Aha ni SUBCRIBE. ahagiye kubaka inyubako z'akataraboneka bizobaswa bose ku giciro gitoyi cyane. Barundi kazi. Ntabwo Barundi muri mu mahanga Sivukana niyonka. mukobwa wa mbere muzoronka inyubako z'agatangaza mutarutse cyane. Akabije rero uzogirwa amahirwe yo kuba muri Iwacu State. Ntazokumbuka kuba mu nzu nziza gusa. Hazo harimo imiduga iborohereza kwiyunguriza mu kazi ndetse n'ahandi hatandukanye. Hazo hari ibitaro ndetse kugira ngo mworoherwe kwivuza. Hazoba hari isoko ryo gusumira mu mutarushe, Ikibanza cyo kwivuna umusase. tutibagiye kwibarabara ryaho rizoba riragayaga nka rimwe tumenyereye mu mahanga. Nyarukira ku biro vya NBCO kumwe na HND mwironkere inyubako z'akataraboneka. Canke mutwakure kuri 62 51 86 77 canke muce kuri email yacu ya nbcohd@internationalrealestate@gmail.com. Iwacu Estate, tube mu ndoto zacu. Isaac TV ho inzu tuzubaka muri SUBCRIBE ni inzu zizimbutse ariko murazi ko mu Burundi ca kwisi yose abantu ntibangana, hariho abashaka kuba mu nzu zizinge zitazinge. Arore iwacu muri SUBCRIBE villa izoba yitwa Iwacu Estate. Hazoba hari amazu meza cyane nkuko mushobora kwibona. Amazu harimwo uburaro VIP na très VIP n'uburaro busa rusangi. Hakazoba harimo na mall, ubudandaji, ivuriro n'imodoka ashobora gutwara abantu zibakura muhira zibatwara muri ville mu gihe bikenewe n'abana ku ishuri. Turahaye ikaze rero abarundi babimenye yuko igikorwa kigeze kure, bivanye n'abari ko bariyandikisha ni benshi cyane ku buryo inzu twateguye zisa n'izigire zihere. Mugabo twasanga shaka dutange message bivanye n'abatwituye bavuga ati twebwe bato duhembwa amahera makeya, abafonctionnaire bizogenda gute. Twaraganiriye n'ubushikiranganje bujejwe inyubako mu gihugu, turabereka ibyo twateguye ku mazu azimbutse. Amazu ashobora kuba ari hagati ya 40 millions 60 na 70 kugira by'ukuri dushigikira umugambi wa leta wo gukura abantu mu gupanga. Twarakigeze ko leta aratwemereye yuko igiye kuturonderera ikibanza dushobora gushyiramo amazu azimbutse kugira umurundi wese aba ahantu heza kandi akaba mu nzu yiwe. Kukabijya ku byo udasanzwe murazi yuko umuntu agire yubake bisaba ko ndya amahera yose kugira yubake karondera ikibanza. Ico leta yaterereye ikibanza no kuma avantage kugira umwene gihugu ashikirwa. Rero nashaka gusaba uwo wese iyo yaratwituye iyi message twitanze kuri bose bivanye n'ibibazo twahuye na bamwe biyandikisha gasanga menga bivanye n'amahera bahembwa amahera ni make. Rero izo nzu zizimbutse za 40 60 à 70 bivanye nuko umuntu ashaka kuba mu nzu, tufatiye ku bicibo bihari izo nzu zirashoboka. Murabizi yuko iyo umuntu aba ahantu heza burya anagwara na gake. Rero twoshimira leta cyane ku mugambi yumviriye, tugashimira n'Imana kirabishoboza kugira bije mu ngiro. Turahaye ikaze umurundi wese yipfuza kuba ahantu heza
yifuza kugira hiwe bwite atumbere NBCO and AJD International Real Estate Development. Iyo ni societe iri muri Amerika twifatanije kugira n'abari hanze y'igihugu baronka abantu bashaka kuganira. Murakoze. My name is Irabire Steve. I'm here to give you an information regarding to our company, the construction company that's going to build the houses, affordable houses in our country, Burundi. I want to deliver this message that should be shared for everyone in our country. We have registered a growing numbers of the people requesting apartments in Sokarti. I know for fact, we understand we cannot serve everyone due to the fact that the site is limited size. And the building flat costly is a little bit. Number three, that I need everybody should understand, for the two reasons, we have prepared another site for the less costly. That is going to cost around 40 million to 120 Burundian francs. We have already discussed this with the minister and the charge, and the promise that are already working to secure additional site that can host these less cost houses. My message is we are here. We want everyone to know that our country, it should be built with us, with our own hands. And we are here to deliver that everyone in Burundi should have a place to live that's less costly and affordable. Uko amasezerano avuga hagati ya leta na twebwe nuko kuva dusinya kuva no munsi gushika muri simo tutegeza kwa twatanguye natwe kuba tutaratangura tuje kuri site ntitwashobora kuja gutangura mu gihe tutashobora guhamagara abakiya tubabwira ati ngizi tugiye kubakira kugira tuzishira habona nuko leta aba yazemeje kandi yabonye ku biciro bibereye kubene igihugu kukabijya rero niko ngirenje murebye uko hazuba hubatse nibaza ko mutari bwabone ikaritiye ibintu byose nkenegwa nk'umuntu biba bihari udashaka gukoresha imodoka yawe uvuga ati ndavuye muhira mvuye muri salon nije mu modoka iraho nyene wenda kuja gutonda imirongo igushikanye muri ville amasaha yo kuyorirako arageze kuko hazo hari amasaha ya transport yagenewe iyo site nimba ari 9h30 ikayivuye muri ville nimba ari 8h izo ivuye kuri site igiye muri ville hazo hari ama points iyo modoka ishobora guhagarira n'amasaha akona kabijya kambere ica kabiri hazoba hari ama service yose kuvuga ngo ugiye gusuma muri ville kwa Sioni ibyo uzobigira ubishaka kugira unonore imitsi ibintu byose nkenegwa ivuriro zo ari hari ama restaurant zo bahari ama alimentation service zose umuntu akenera zizoba ziri mwiyo site bisigura iki ushobora no kumara mu mwaka utavuye mu nzu ataki na kimwe ukenera hanze na mabanki azahara ama ATM hazari ama ATM indani y'amabanki isoko indani ivuri indani kietse ushatse kuja kureba Tanganyika niho tubashikana hajya gusa ushaka kuja kureba Tanganyika ashaka kugenda
ariko nagenda abwire yuko akabijya gahari kuko ubaye ahantu ushobora gushikira ibintu byose utarinze gutambuka ico ni ikintu cy'akamaro cyane. Iyi ni intango twabwiye ko tugiye kubaka nandi masite bisigura iki twabatumako twabwiye ati iyi site nayo twayitanguye uzoca mwibuka SUBCRIBE bayita iwacu estate kumva kuba iwawe. Abantu ndibaza yuko amashuri azoba ari yuko maze umwaka utava muri quartier nizere neza ko n'amashuri azoba ama umugambi turumva kari munini kandi ari umugambi wagutse. Wari wese yova ndashaka inzu mugabo aro commitment tegeza kubaho kugira umaking sure yuko utimye inzu umuntu ayikeneye uyu muntu atayishaka hazobaho commitment kugira ubiri capable tumenye yuko byukuri iyo nzu uyishaka kuko rero wese yoza ati ndashaka inzu ukamwandika ukanayubaka hagera ati zana amahera ntunamubone. Nibaza ko critere hazobaho commitment yaba bahanze twaragerageje kuvuga n'amabanki barabemera kuva kuri 20% ko ashobora kubaha bibaye n'inzu wahisemo hama bari ngaha naho tukabasaba 30%. Amahera bashira muri banki ko niyo garanti y'umuntu y'umukiri w'office ko ruhagaje yafashe ikintu gato uri hanze ari ha 20 jewe niko dapambana nganga ari 30 ntuba ntahuye igituma turi ngaha ni twe tusigazo cyo turara bo hanze ndibaza nako bafise ico nagira ntwatabene navuze ati abo hanze bagize 20% abo ngaha 10%. Kitero nako mbandanye 10% twafashe gute abo ngaha ni kubera hari igihe bishika umuntu akabona yarishe 20% hahera imyaka kuko twe ukiri ha 20% indusha tuyubaka yose yuzure hamucibamo wibemo uciriha mu myaka 10 cankwe 5 bibaye n'ukuntu bishaka mugabo imagine urishe 20% ukabo hanze aro kite twagize yihenze akagira ntabandanye kuriha ayo 20% nazoyihewe ntazoyibaza mugabo uwo ngaha mu Burundi twazi ko bigoye hari igihe bishika umuntu akagira amashages mess twavuze ati reka tugiye 10% nta muntu uri 10% yafashangaje twabigize kugira umuntu afata inzu by'ukuri aba ari umuntu ayikeneye hama 10% nibaza ko tubatera ubwo nabwiye ko hari inzu zizimbutse kuri 10% usanga ari makiya cyane kuko no muri twahora turi ama parcelle twarindiye tuze turubaka mu myaka 10 mu gihe uvuga tubondishe 10% ndonka inzu nibaza ko aho leta n'ukuri yagerageje kugira idufashe kugira umwene gihugu wese abe mu nzu nziza kandi agire n'inzu yiwe bwite muri SUBCRIBE hari ubwoko butatu nabwiye hari inzu y'amapartema hakabamo n'inzu twita VIP na très VIP. Izi n'inzu umuntu ushobora kuba uri wenyene ukaba uba mu nzu udahuramo n'uwundi n'inzu z'ama etage usanga igizwe na 3 chambres ikaba ufisemo ama equipement yose bisaba kuba umuntu aba afise muhira. Rero izo amaya ntano samwe hariho iza make ya nyuma ni entre 190 millions na 200 millions bivanye nuko ushaka kwisa indani. Ariko twatubabwira igitwa bavuze ko ari zimbutse no kumva uvuye muri 190 millions uzoronka 60 millions cyangwa 40 millions cyangwa 70 chomba ko difference ya SUBCRIBE n'ahandi. Hama imyaka nayo tuzubaka bizovana n'abakiriya kuko nk'ubu inzu bwa tuyubake nk'inzu zotangura fazi ya mbere ari inzu tuzubaka nko mu mwaka twatuzisikirije abakiriya baziye rimwe bose tuzogira amanuze amafazi tuzata hatwaye kubaka aha gushika tuziheze vuze igihe tuzohereza ikintu igihe cyo nyene kitwere uyu kurubaka
ni planning d'execution. Iyo nayo irahari. Hari igihe hashika ugasanga habaye ingorane y'ibikoresho, murabizi hari bimwe biva hanze, hari bimwe turondera. Nibaza yuko igihe tuzicara tutanga ibikorwa hajya tuzobamenyesha neza, tubereka ati ubunyene twatanguye kubaka, tugiye kubaka inzu 50 zizubakwa mu minsi ngani nini. Mugabe ico twifuza nuko inzu zokubakwa vuba kandi zigahera vuba. Isaac TV. Oh.